ikaze mu makuru mwateguriwe na BMBC TV yo kuri uno wa 10 myandagaro umwaka wa 2026. Amakuru agizwe n'incamake ikurikira. Kuri uwa 10 myandagaro niho hatangujwe icese ibiganiro bigira gatanu mpuzamugabane vy'ugwaruka rwa Afrika mu gisagara ca Bujumbura vyerekeye amahoro n'umutekano. Abagwizatunga bafise imigambi ihambaye y'ukubaka basabwa kwegera leta kugira ngo bahabwe amatongo ajanye n'imigambi bifuza byasabwe n'umukuru w'igihugu igihe yugurura icese ihoteli Toha mu gisagara ca Bujumbura. President William Ruto yarakwesheje umukobwa wiwe ku musore w'Umunyatanzania bamwe mu Bakenya ishavuriraniga kubera umukobwa wa president wabo atwawe n'umunyamahanga. Nongere ndabaha ikaze mw'idonido ryano makuru. Mbere igenekerezo rya 10 myandagaro niho hatanguje icese ibiganiro bigira gatanu mpuzamugabane vy'ugwaruka rwa Afrika mu gisagara ca Bujumbura vyerekeye amahoro n'umutekano. Ivyo bikorwa vyuguruwe icese n'umukuru w'igihugu cacu Varisito Ndayishimiye ku civugo amazi kuri bose uburongozi budakumira muri Afrika n'uruhara rw'ugwaruka n'abakenyezi mu gukinga amatati gutorera umuti imishamirano no gutsimbataza amahoro arama biciye mu ntwari bereye no gutunganya neza amatungo kama. Mwijambo ryo kugurura ibikorwa Perezida umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko yishimiye kubona Uburundi ari bwo bwakiriye ivyo bikorwa mpuzamugabane. Yavuze ko ivyo biganiro bitanga akaryo keza ko kugaragaza intererano ihambaye y'abakenyezi n'ugwaruka mu gutsimbataza amahoro n'umutekano muri Afrika. Ivyo biganiro vyitabiriwe kandi n'indongozi zitandukanye mu gihugu, izibisata vy'umuryango wa Afrika, abaserukira inzego n'amashira hamwe ashigikira iterambere ry'ugwaruka n'abakenyezi, abaserukira ibihugu vyabo hamwe n'abarongoye imigwi y'ugwaruka n'abakenyezi mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Inyubako ya mbere mu gihagararo yaruguruwe muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura hari kuwa 8 myandagaro. Ni hoteli igeretse incuro 11 y'umugwizatunga Desire Sayinguvu. Iyo nyubako yuguruwe icese n'umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu yarakeje uwo mugwizatunga acasaba abagwizatunga bifuza kurangura imigambi ikomeye y'inyubako kwegera leta kugira ngo ibaronse amatongo ahwanye n'imigambi yabo. Iyi nzu ndamubajije ngo rero ndakeneye uwundi muntu aciye yubaka nk'iyindi ifise 25 ati jewe nyine niyiri wariyimbira nk'uko mega yayipanze ati sinshaka uzontaka niyo ndigeza kuwambe ntabwo urumva kukaba nkako aca yariyemera kandi ugumiriza hajyaje namubwiye iyi wagiye kuyubaka utabivuze neza hariho abantu biga baradusondeka ngo bitongo ngo ngira nkora iki ukarinda bakikora ukabura nabwiye nti uzoga 25 cyumbwira twaguhitongo ry'igihugu igihugu cyari guhitongo ubakamo kandi amugisaga ko bari harigo baraduhenda hariho amatongo ngaha akwiye guhindura isura y'igisagara erega inzu zubakwana n'abene gihugu sireti igenda kuvuga ngo ngira nubakinze nabene gihugu ico gituma amatongo ariko apfubusa dutegerezwa kuyakamisha igirire umugambi wewe uce ubisana namusavye uko yoca agira zibiri z'amahasa na salle de conférence internationale kandi yaravyemeye ahubwo yambwiye ngo muvuze nke ngo shaka 30 nigo 30 zibiri z'amahasa salle de conférence internationale niba biheza cyangwa ikitongo ngo ubunye chandari kwere kushaka rero azavuye bari haye Desire twihaye igihugu kuko ikisigwa wubatse hoteli ntibikirigwa ukagenda uko kiti cyumba hazari wawe n'ubu nyene bashaka ubuhamagare n'umuryango wawe mwese murahacari wanyu hajya ntiyubatsiwe wubatse hoteli wubatse ibitaro wubatse ishure uba wubatse iterambere ry'igihugu wubatse ihinguriro uba wubatse iterambere ry'igihugu. Aha rero n'akarorero aduhaye akarorero kuko mu mbona kazoza
tuvuga tuti tuzaba dufise ibisagara biboneka biteye imbere. Iyi nzu irabereye muri 2060, sivyo? Perezida Ndayishimiye asaba kandi ugwaruka kwiyumvira no kurangura imigambi bakiri bato bafatiye akarorero kuri Desire Sayinguvu asanzwe ari mu barimyi b'imboneza b'igiterwa c'amavoka. Tuyitangura guhura hakindi je nahumenyeye ku mavoka, menye ko iyi shanje ari gwiwe narumiwe amaza nkarimbiye no ku mavoka uyu aramaze kumenya icyo Imana yamuremye. Mbere mfise imyaka ingahe Adetse? Mwumvise rimwe maze iminsi ndababwira vy'imyaka, mwumvise ko azoshika ku myaka 50 yiha, azoshika ku myaka 50 ntarayishikana. Rero niko karorero. Mwumvise igihe yatanguye gukora ku myaka 17, twavuze ko udakoze kuva ku myaka 18 gushika ku 50 ntuzurondera, kuko ivyo urondeye nyuma y'imyaka 50 si uzobirya n'ivy'abana. Nico gituma ushitse ku myaka 50 uca usanga umeze nk'umuntu yicuza ko atakoze akiri muto. Murumva ko nk'uyu ntazokwicuza, azabize ivyo yereka abana ati iherabe ivyamwa je ku myaka 50 ugeze gusoroma, je ndasoroma ngiri ivyamwa. Afise ivyo yerekana, kandi akarorero niko gatuma bacamukurikira. Niwe wa mbere yatanguye no kurondera ati mbere amavoka yacu burya yogugwa. Uyu novuga yuko amaze gutahura icyo Imana yamuremeye. Harimo ibintu vyinshi ngaho muri we. Yarashoye ngo amavoka ni ntahe yashingira ngo gushikaho kugira bereke yuko atabusuma amahera agaca muri banki nkuru y'igihugu, aho ayaboze yemeye kuyagarukana arabihiritika aragaruka kugira ngo babone ko ativye yagaruka. Mugabo yagaruka kubera iki? Abundi bari kubaza uti kubera iki? Nawe nyene avamwe nkabiri nazirya mbuto n'imbuto. Mugabo hari ico arashatse kwerekana. Naragiye kuraba umurima wiwe, hariho abantu 3 ba mbere bafise amavoka menshi muri iki gihugu, kandi batanguye, nibo batanguye ari 3. Ndabahamagara nabwira nti mwebwe ubu nyene nimwe mubaye abarideri, nimwe mubaye indongozi z'igiterwa c'amavoka. Rero genda mu gitunganye neza, ntagire uza arasimba uko iwundi ukwiwe, muje hamwe. Babibonye niho bataye kubona ngo bwa bundi harimo agafeza. Bose baca imisi yose haterezwa kuba icihebe. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Njerina Ndayishimiye niwe yatowe nk'uwatahukanye intsinzi ku nshuro ya 3 yihiganwa rya CRDB Marathon umwaka wa 2026 hari ku munsi w'Imana ku wa 9 Myandagaro uyu mwaka turimwo. Ico gikorwa ciswe intambwe imwe amazi kuri bose, gifise intumbero yo gukaburira imigwi yose harimwo ibisata vya leta n'ivy'abigenga kwitwararika guteza imbere ukuronka amazi meza. Iryo higanwa ryitabiriwe n'indongozi mu nzego n'ibisata bitandukanye vy'igihugu, abafatanya bikorwa, abikorera utwabo na bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Iruhande y'umutambukanyi w'igihugu, abasize abandi muri iryo higanwa ryabaye ku rugendo rw'ibirometero 5 barahawe ubushimwe. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yasavye ko ivyo bikorwa vyokwira mu ntara zose z'igihugu. Amatoni 120 y'imbuto y'ibigori vya kijambere pani 53 niyo yatanzwe ku barimyi bo muci saison C mu karere ka Ngozi na Kayanza. Ivyo vyiganywe n'umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Butanyerera, agahamagarira abarimyi kuvomera ibitegwa atagucika intege. Inkuru iramvuye tuyishikirizwa na mugenzi wacu Alvin Amanda. Nkuko abishikiriza umuyobozi mukuru ajeje ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Butanyerera, amenyesha ko irima ryo muci ryitabiriwe n'abene gihugu ibice 90%. Uwo muyobozi avuga ko abarimye ibigori mu karere ka Ngozi na Kayanza baronkejwe imbuto yo mu bwoko bwa kijambere pan 53 amatoni 120.
nayo mu karere ka Kirundo bakaba baronkejwe itoni zirenga 200 babifashijwemwo n'umugambi Pataleb. Amenyesha kandi ko hari aho usanga batarima ibigori gusa, aho usanga barima nk'amashu, itomate, intore n'ibindi. Anamenyesha ko bagirishije amanama kugira bategure abarimyi ariko batitabiriye irima nk'uko bavyifuza. Adere Niyonsaba, umuyobozi mu ntara ya Butanyerera ajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, agahamagarira abarimyi bo muci haba ku mitumba canke mu myonga kugira inguvu mu kuvomera ndetse bakajana n'abana kubafasha narirya umwimbu wo mu mwonga useriza imiryango mu kwiteza imbere. Akamenyesha kandi ko no mu ntara umwimbu w'ibigori vyo muci usahiriza mu mezi ya Kigarama na Nzero mu gihe ivy'agatasi biba bitaraboneka. Mu makuru ya Afrika yo mu buseruko, Perezida William Samoei Ruto wo muri Kenya yarakwesheje umukobwa wiwe Charlene Ruto ku musore wo mu Tanzania Isaya Yunge. Bamwe mu banyakenya bakaba babishizemo impari bakavuga ko badatahura ingene umukobwa wa perezida wabo yotwagwa n'umunyamahanga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Mediatrice Igiraneza. Mu mugirwa wo gukwa witwa Koito mu rurimi rwa Kalenjin, ari nago kavukire rwa Perezida Ruto wabereye ku rugo rwiwe rwa Inton Heritage Farmer mu gace ka Karingoris mu ntara ya Narok. Witabiriwe n'amajana y'abatumire harimwo abarongozi mu butegetsi bwa Kenya n'inshuti n'abagenzi be n'imiryango yose. Uretse abazanwe n'imiduga, abatari bake mu batumire baje muri kajugujugu ziboneka ku masanamu ziparikinze ku mbuga zateguriwe nk'uko tubimenyereye ku miduga. Agaciro k'inkwano yatanzwe n'umusore Isaya ntikamenyeshejwe, naho ku mihorahwaniro hakwiragijwe inkuru zivuga ko hatanzwe ibitagenda. Perezida William Ruto afise abana 7, uwo yareze yatawe mw'ibarabara ari uruyoya. Charlene Ruto ni umwana w'ubuhetura, ni kuvuga umwana agira gatatu, akaba kandi abaye uwa gatatu yubatse ugwiwe. Mu butumwa bwiwe Perezida Ruto yagize ati: "Jewe n'umutambukanyi wanje Mama Rachel Ruto turahimbawe ku mutima kubona umwana wacu Charlene atanguye ikiringo gishasha cy'ubuzima kumwe n'umufiance wiwe Isaya. Nk'abavyeyi banyu turabishimiye, dusangiye umunezero kandi tuzobaguma hafi." Ku mihorahuriro itandukanye harabonetse amajambo menshi n'impari, harimwo abakenya badatahura ingene umukobwa wa perezida wabo yotwagwa n'umunyamahanga. Mu gihugu atwara huzuye abasore kandi bafise amafaranga. Hari n'abavyorosha bakagira bati urukundo ntirugira imbibe. Vyongeye uwo mukwe mushasha wa Perezida Ruto Sinciyaha ni incabwenge akaba n'umugwizatunga yazobereye mu vyerekeye gukoresha ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru, akaba yamenyekanye cane cane mu gukora application zifasha mu vyerekeye inyigisho, aho amaze gufasha ibihumbi vy'ugwaruka kuronka imyanya yo kwiga mu bihugu bitandukanye. Kahise kiwe karerekana ko yakuze ari inkerebutsi kandi afise impano y'uburongozi kuva akiri muto. Akaba yararongoye inama y'imiyabaga muri Tanzania, ivyatumye atumirwa mu makoraniro mpuzamakungu atari make yerekeye abana. Yaragenwe kandi kuba ambasaderi w'igisata ca ONU citaho abana UNICEF, arahabwa n'ubushimwe mpuzamakungu butari buke. Amakuru yo mu makungu harimwo ayerekeye umuhora wa Hormuz kw'irembo ry'ikigobe c'abarabu, n'amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Umahande kuriyo. Umuhora wa Hormuz na kayira k'amazi gahuriza hamwe ikigobe c'abaperesi n'inyanja ya Oman, hanyuma amazi akaja mu nyanja y'abarabu no mu nyanja nkuru y'Abahindi. Ku ruhande rwo mu buraruko hari Iran, mu bumanuko hakaba Oman na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Naho ubwaguke bwayo bwose ari buto cane,
kuko bungana n'ibirometero 33, ariko ako kayira gatoya gafise uruhara runini mu bijanye n'ubudandaji bw'ibikomoka kuri peteroli kw'isi yose. Kuko iyo Hormuz ari ngirakamaro canke ikunzwe kuvugwa cane mu binyamakuru bitandukanye, na cane cane kuva kwa 28 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimwo. Buri munsi uwo muhora ucamwo ibikomoka kuri peteroli vyinshi biva mu bihugu nka Arabia Saudite, Iraki, Kuwait, Leta Zunze z'Abarabu na Irani. Mu gice ca mbere c'umwaka 2025 EIA yavuze ko haciye muri uwo muhora impuzandengo y'ibikomoka kuri peteroli hafi miliyoni 20.9 za barisi ku munsi, bingana hafi na 20% vy'ibitoro bikoreshwa kw'isi yose. Nico gituma Hormuz ifatwa nka choke point, no kuvuga ahantu hato ariko ushobora guhagarika canke guhungabanya uruja n'uruza rw'ibintu vyinshi bikahatikirira. Iyo nzira igize ikibazo, ingaruka zishobora kumva cane mu burasirazuba bwo hagati. Igiciro ca peteroli, essence, gaze n'ibindi birashobora kuduga, ibintu n'abantu akiyongera, maze n'ibiciro vy'ibicuruzwa bikagira ingaruka zikomeye. Hormuz ifise amateka yayo bwite naho atari inzira shasha. Aka karere kamaze imyaka ibihumbi gakoreshwa mu bucuruzi bwo mu mazi. Kuva kera abacuruzi barakoresha inzira zihuza inkombe za Irani, Omani, Ubuhindi n'akarere k'ikigobe c'abaperesi. Muri kahise ubudandaji bwari bushingiye vy'ibirungo n'ibiribwa n'ibindi bicuruzwa. Hormuz yarabaye ikibanza gikomeye cane mu bucuruzi hagati y'ubuseruko bwo hagati na Aziya. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 57 abanyaportugal barageze muri ako karere, maze bafata ikigwa ca Hormuz bubakaho ibirindiro. Hari ahantu bakirira amafaranga ku mato yaca muri ako karere. Bamaze imyaka irenga 100 bagira uruhara rukomeye mu kugenzura ubwo bucuruzi. Mu gihumbi kimwe amajana 622 abanyaportugal barirukanwe n'ingabo z'abaperesi zari zifashijwe n'ingabo z'Ubwongereza. Ibi vyerekana ko Hormuz yari ifise agaciro gakomeye no kuva kera hose, imbere yuko peteroli iba ikintu gikomeye mu butunzi bw'isi. Peteroli yarahinduye uwo muhora wa Hormuz mu ntango z'ikinjana ca 20. Ibintu vyarahindutse kuko niho peteroli yatangura kuba umutungo ukomeye muri ako karere. Ibihugu vyo mu kigobe c'abaperesi vyahavuye biba bimwe mu bihugu bikomeye bitanga ibikomoka kuri peteroli kw'isi yose. Niho Hormuz yatangura kugira akamaro karuta ako yari ifise mu bihe vy'ubudandaji bwa kera. Uyu munsi amatanki manini atwara peteroli aca muri iyi nzira aja muri Aziya, Uburayi no mu tundi turere tw'isi. Irani kuri Hormuz ni kimwe mu bihugu bifise inkombe hafi y'iyi nzira. Kuva kera ikibazo c'ukuntu iyi nzira igenzurwa caragiye kija mu ndyane za politike n'umutekano. Inyuma y'ihinduka ry'abanya-Irani mu gihumbi kimwe amagana 979, imigenderanire hagati ya Irani na Amerika yarahindutse cane. Mu myaka yakurikiye Irani yaragiye isubiramwo ko ishobora guhagarika uruja n'uruza muri Hormuz igihe umutekano wayo canke inyungu zayo vyoba biri mu kaga. Ikibazo c'uno munsi kuri uyu muhora wa Hormuz congeye kuba mu vyihwezwa cane kw'isi. Irani ivuga ko ibiganiro na Oman ku bijanye n'inzira nshasha z'amato muri Hormuz biri hafi gushika ku masezerano, ariko Teheran ivuga ko gufungura neza ry'iyo nzira bifitaniye isano nuko Amerika yemera ibisabwa na Iran yashize imbere. Ivyo vyatumye habaho ukutamenya neza igihe Hormuz izosura gukora neza, kandi amasoko y'ibikomoka kuri peteroli kw'isi acakurikiranira hafi ivy'iyo nkuru. Ingaruka kw'isi no muri Afrika. Ikibazo ca Hormuz ntigihagarara mu kigobe c'abaperesi gusa. Iyo ibitoro biduze ku isoko mpuzamakungu, ingaruka zishobora gushika ku bihugu vyinshi. Ibiciro vya essence, amazutu, ubwikorezi n'ibicuruzwa bishobora kuduga. Ku bihugu vyo muri Afrika, aho ibihugu vyinshi biva hanze ibikomoka kuri peteroli n'ibindi bicuruzwa bikenerwa, ikibazo nk'iki gishobora kugira ingaruka ku buzima bwa misi yose. Nico gituma naho Hormuz iri kure y'u Burundi, ibibera muri iyo nzira bishobora kugira ico bivuze ku butunzi bw'abarundi. Tworangiza tubamenyesha yuko umuhora wa Hormuz
c'ubutunzi ari akarorero k'ukuntu ahantu hato hashobora kugira uruhara runini mu buzima bw'isi yose. Yatanguye nk'inzira y'ubudandaji kuva kera ihinduka ikibanza c'ihiganwa ry'ibihugu, hanyuma iza kuba imwe mu nzira zikomeye cane z'ibitoro kw'isi. Ubu rero mu gihe Irani na Amerika bikomeje kutumvikana, amaso y'isi yose yongeye kuraba kuri iyo nzira y'amazi. Ikibazo ni kimwe, Hormuz izoguma ifunguye canke izosubira kuba ikibanza c'ikindi gihugu c'ubutunzi n'umutekano kw'isi? Ni inkuru tuzobandanya tubatohoreza kuri BMBC TV. Turangiriza amakuru yacu mu kigabane ca mutima wa Afrika, aho tubashikiriza ivyiza biranga Burundi haba mu bidukikije, ubutunzi kama, ibibanza vy'iratiro, kahise, imico, akaranga. Tugaruka ku kiyaga ca Tanganyika aho turi kumwe na Aline Kwizerimana. Ikiyaga ca Tanganyika gifise vyinshi cisangije ukigereranije n'ibindi biyaga. Abahinga bavuga ko iki kiyaga kigaba ibice 17% vy'amazi meza ari kw'isi. Aya mazi meza nayo akaba asigura amazi ashobora gukoreshwa n'abantu bidasavye ubuhinga buhanitse bwo kuyahingura, haba mu kuyanywa, kuyakoresha isuku canke mu bikorwa vy'uburimyi. Ayo nayo akaba ari amazi ava mu nzuzi n'ibiyaga bimwe bimwe, ayimwa mu kuzimu hamwe no mu bice bimwe bimwe vy'isi birangwamwo amabarafu. Naho uburinganire bw'isi bugizwe n'amazi ku bice birenga 30%, igice kinini c'amazi cane cane ayo mu biyaga, mu mabahari n'inzuzi zimwe zimwe aba arimwo ubumara, umunyu, ibindi bitose bituma atoroha gukoreshwa ibigenewe umubiri w'umuntu canke ibitungwa. Abahinga batandukanye bagereranya ko Tanganyika gifise amoko arenga 1,500 y'ibinyabuzima, 600 muri yo akaba atahandi aboneka atari muri ico kiyaga. Harimwo ubwoko burenga 200 bw'ifi. Izirumbirwa cane zikaba ari umukeke witwa Leitus Steybersi mu rurimi rw'ubuhinga, n'ifi ntonto zizwi kw'izina ry'indagara zitwa mu rurimi rw'ubuhinga Story Tracer Tanganyike na Limon Tracer Myodon. Uretse amazi n'ibinyabuzima iki kiyaga gitunze, akaba ndigerereyemo Bassin du Lac Tanganyika gafise ubutunzi butavugwa, burimwo amashamba atamarirwa n'inzuzi zituruka mu misozi no mu biyaya bikikije ico kiyaga. Ibihugu byose bisangiye ikiyaga ca Tanganyika vyarashinze amashamba akingiye mu ntumbero yo kuzigama no gukamisha ubutunzi burangwa muri iki kiyaga no ku nkengera yacu. Bifitiye akamaro abantu barenga 10,000 baba mu kabande ico kiyaga giherereyemo. Abo mu mashamba azwi akingiwe akikije ikiyaga ca Tanganyika ni nk'amashamba ya Rusizi na Kigwena mu Burundi, amashamba ya Gombe, Katavi na Mahare muri Tanzania na Sumbu muri Zambia. Aha niho harangiriye amakuru yo kuri uno munsi. Ndabashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye. Ndashimiye bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya. Reka ndabaha ikaze mu makuru yaho ubutaha.